ndamufise ndi mu rukundo yego abahora bakwiyumvira bari abakobwa bahora bakunda komanda vraiment bye bye mwihangane iyo bakwira ari wenyene Imana yamaye umutima umwe komanda muga byavuga ko ari ukunda abakobwa benshi apana abakobwa bagukunda ndamfashe nyine bavuga ko ukunda abakobwa wewe rega igituma ndabakunda nukuri ndakunda abakobwa ubanyira iki bo batujyana amezi 9 ndi mu nda y'abakobwa umva wo bana nta rugabo si bosi si gisuguru yanyitwara oya abakobwa ni Jojo ni Ange mwubawe vraiment naho turi muri covid ndabaramutsa ajya ndabona urumva rero nukuri ndakunda abakobwa asampurusa amezi 9 nicaye mu nda yabo ndongera ndabagora ndabitumako ndabitumako basi umwanda mukuru anje ndagutera inkuru jewe ndi muto ariko sindi gito ndi entre parenthèses ndibuka umenyuze cyane 2004 tubona abadada bambaye imiri twagira mani je maraya ijasutwa ubugira gute kuko baratuvamwo ubonye umubebe yambaye ibintu n'ibintu bisanzwe ubugira gute ucugira nubu uracifu oya ugira ukuraba ugira ariko dutsimbataze ya mico ubu nitugigira uko ubu tugira uko urazominga nyene ukaraba bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraba murakomeye kuri micro nikundo Ange Mention nko mubibona ikiganiro cy'uno munsi sikigana cy'umuririmbyi si deba siki manza kwabona ari benshi mugabo si deba ahanini ikiganiro tugiye dukoreye munsi tugiye dukore navuga ko tuzaza kuja mu bintu vyakahise n'ibintu by'ubu bishashe donc ibikorwa byahise by'aba bantu tugiye tuyage n'ivy'ubu bishashe reka maze ndabaramutse kandi ndanabasaba uwo dushikiriye azarivuga n'izina anatubwira ko nameze reka duhere kuri Mabujanga umeze neza meze neza urakomeye yego nawe tumeze neza cyane ndabyibona ndabibona entreta twajanishije n'abantu banje kandi si ivyo twavuganye ntumutugirire ibindi bintu muhava mujya akazina Jojo ahanini mama yakwise ni gute mboni Iradukunda Josepha ama akuga kwa Jojo bosi nawe umeze neza ndameze neza gutekanye kandi atamukomedi yatekereza no munsi gusa biravana iminsi yose ningana kuko umuntu akuravye kuntu kina nakwitegereje kuvushika nga n'ukuntu mpanda uri kurakina ntibigusa ubuzima bwo gukina n'ubuzima bwa misi yose biratandukana donc mu buzima busanzwe uratekereje ndatekereje cyane safi akazina nita Kwizera Isa naho nababyeyi imbarabwe n'uravye aho biragusha amazina nyinisha ni Samba Famba le roi de la forêt l'homme qui a la diarrhée ne pas perdre nuit matiti nyoso izandunda te giswikino bera umwatatsi nagize ngo uratekereza none ndabibonye reka dukende kwa umeze neza ga boss ya ndameze good ndameze bien ndashima Uwiteka ego Uwiteka kumakora vyiza amena wari waraduhevye mugabo wagarutse sha sino haheba ni muhira ego umeze neza ariko nukuri ko biri kose kubera Yesu ari ku ngoma ibintu bimeza amafiriti neza amen amafiriti ku masahani reka tugende rero kwa boss duhereze kwa boss ni nijyambenda nakubonye mu ma interview vraiment niteko ndashima meze neza rero urakoze asante ama kubatakuzi kubatanzi je nitwa Ngabamisi ndibaza nibyo yego boss wa Ihuriro TV ego reka ndabahaye ikaze rero muri Magic TV abantu ba Ihuriro TV turagushimiye Minushi ijambo rikiri kwa boss reka mbaze natange kona twasabye abo muri Ihuriro baze tuyage hakaza harimo na kabateri ngaho pardon izina ryawe uyu ni Mayeri ubu tusike dufise izina Mayeri reka ndavuga Mayeri rero nkazamba ndabona Mayeri kandi Mayeri yarigeze kuza kuri ikiganiro avuga ko yavuye muri Ihuriro ubu rero yasuye mu muryango gute byagenze gute bari kuvuga yuko umwana yasubiye muhira umwana asubiye muhira none bocumwirukana umwana yasubiye muhira ari mu muryango byari byagenze gute gura umwana yangaye ndibaza ico ni kibazo mubaza byagenze gutega Mayeri
ya nakoresheje amayeri kugira nje kwiga ubundi bumenyi hanze i Dubai yego umva yahura i Dubai yagarutse mu Burundi kandi nazaranye n'ubundi buhinga bwa uribuka ingene watuzungurukije musuhura Power TV mu rururururururu biriya byari biki Komanda TV biriya byari biki oya kuzunguruka rega mwe muri ku kazi kugira muronka amavyuzi kuzungurutse oya reka ndabivuge icyo muca babakizwa ati reka ndabivuge hari abantu bagukurikirana aho Magic TV bavuga ati none ari hose bimeze gute oya gusa cyagiye namwe ga harageze igihe cyimbura so bijya byaraheze ubu unye turumva ari gutanga umwimbo ngo karaga favela ariko aratugira yego meme merci tuvuge merci yakabaronderera akagari agatsima Jojo urakina muri Ihuro TV wahuye n'ibintu byinshi muri Ihuro TV hari abo mwahorana nk'aba baka boss nabo batanguye kugaruka muhira ari n'abandi mwashwanye cyane bikaja n'ahandi navuga ko wakomeje ukaguma ufise inguvu abakobwa benshi tutagira kuko iyo ugize ikibazo bakagutuka mugatukana cyangwa kujya bijya ibintu byabaye benshi baracika intege ariko Jojo ntiyacitse intege yavuze naho nzosigara ndumwe muri ihuriro sindakubesha barigeze kurivuga ati naho nzosigara ndumwe inguvu wazikura he kandi gushika n'ubu mukaguma muzana ibintu bishasha boy jambere wono shimira n'umutware wanje niwe cyane yampaye inguvu ko nanje haragera ahantu badesi nkavuga je ibintu ngo ndabivemo ibintu abantu bose babona yuko jewe ari je ndumunyamanyanga iki nkarira uratwe abakobwa mose dusanga ari hafi ariko mu nyuma ndavuga ati wapa ahubwo abanye ni nabivamwe nzoba ndabahaye inguvu zo kunezerwa ndavuga ati oya aha nyene hari amajambo that's one day bizohera kandi abafana n'abantu beza cyane n'abantu batahura kandi bazubo byaraheze reka gusa dushira ibikorwa imbere tugiye kwa Robosi ngaho wambye amazina menshi mbabarire ntaryo nafashe wowe kugira winjire muri Ihuro TV ubona hari havuyemo ingorane bakabateri baza ngaha batubwira ngo intumeze kuba gasore wowe byaginze gute kugira ushobore kugirira Amisi na Jojo confiance kugira uze gukorana nabo njewe nagiye gukora mu ihuriro ndabasanze bose bakwiye zinyanduru zabanje nari mari mu ihuriro haje wari uhari ikibazo cyawe ariko nabisanga mani ntawabonaga ikibazo gihari ariko aramba ikibazo ufise ukurambaza utakurikirana ibyo nkora yani ntunzi ariko ubunzi ibyo byose nakurimba sikuvugije ubu uraboneka cyane par rapport ya avant peut-être ko utagira cyane ibiganiro canke ugire gusa byiza nijyo support dusaba hama nje ninjere mu ihuriro ndabasanze bose byabaye nje nari mahari gusa sinabyinjiramo cyane voilà je nako sofise sinakubona ego ni wambona kandi ariko ubu ndakubona cyane ego reka dukore rero uzoka mumbona ine interview ya mbere ukoze kuva mvuka kuva ugiye muri comedy genre utangoye muri ihuriro gukora ry'amasinema film si hambere izindi wazikoreye he sinoshima kuvuga ama TV nazikoreye ko gusa si tavi ya mbere nama ndazikora afite intanga ikorana ijyambere nkwanye n'umuntu yishura gutyo ego nishura nabi cyane ndatangaye n'ijyambere aho ni fresh rero okay reka tubandanye muri ihuriro ubure muri mu mafilm comedy musa n'abantu ego murayikora muragize kumwe muri amafilme kandi amafilme novuga gute mu Burundi kujya kuntu tumenyereye kuntu maze imisi mutugirira ibintu bishasha namwe muri mu bambere ide irikivahe kugira mutangwe gukora amafilme cyane nibyo bindi famba ariko aravuga uva muri uno mwaka ifuko dukora cyane n'indi myaka tuzokore cyane ariko ubu unyitse ko dukora cyane kurusha indi myaka twara dukora urumva kubera nk'ubu dufite series zibiri ziko ziraca hehe kwihurira ni zitatu kwanza kubera gatatu zotangura ejo bisigura yuko sibyandi byakera wasanga turi ku iseri imwe twama twa uploading ijya nyine oya ubunye tuzana seri nyinshi na comedy nyinshi nibya bikorwa tugwiza ibikorwa tureka amajambo bega filme zotunga abantu genre mu Burundi filme yotunga umuntu mu Burundi kakaba kazi kiwe nk'icyo ndibaza ku kibazo abakinyi baza abakinyi mbo icyo navuga ntiharagera ko filme yotunga abantu ni nkuko minushe naho bukora ubu journalist novuga yuko atari ibyo bigutunze gusa urashaka gukora utundi tudiri pembeni naje niko novuga ntitwavuga yuko kuko mu Burundi hari akantu kakibura umva ako kantu rero ni gahera
irashaka kudutunga ariko kuri uyu mwanya vraiment filme niyo tunga umuntu ahanini kuki ubiguma mu gakomanda ya kuki ndabigumamo ubaza amata ubona ko yera kuki ubigumamo kandi Kuki urumva yuko ndabigumamo ni impano yanje ni impano yanje kandi aryo ugiye kuraba umushahara abigisha bahembwa aha uravye umushahara abigisha bahembwa vraiment niwo batumye mutera imbere ariko uravye inzu abamo problem n'urya mushahara ahembwa ntibingana ariko hari utundi tuntu yitereramwo kugira aronke ibyo akeneye byose me igituma nabigumyemo niyo mpano yanje nubwo ndi mwarimu basi nk'akarorero ariko kuri ariyo mpano yanje niyo ndabandanya ndayikura ariko inyuma ya pare y'ivyo hari utundi urakora ibindi nk'ibijojo yaravuze uko nyene hari abantu benshi bagiye baravuga ihuriro kabaye ihuriro yamanutse ihuriro yagize iki yari yadutse amajahe igitega ingozi ihuriro urayizi wewe urazi mbe ko ariyo ya mbere yaronse agashimwe ivyo birazwi birazwi ko ikomeye kandi ariko kubera kimwe bamuvuga ngo ni ya mbere yaronse agashimwe mutamushyira ku kindi ka kintu YouTube bamushyira ku kindi kintu iki bamushyira kuti ni ya mbere no mu views bamushyira ko nico kintu apana kuba muvuga gusa kimwe ikindi mukakimira hama niyaheza nubu ni ya mbere hari igice cyayo ufise nta gice cyayo ufise nta na mwatira ufise oya mwebwe murabizi ko tutaja hamwe mwebwe tubashira kubera ko mugira amafilme mukagira amakomedi ni tuja hamwe twebwe tuja hariya tuja kuvumbura turahacu gusa ibyo byose tubishimira umviriza ibyo byose tubishimira abafana sivyo byose tubishimira abafana n'abafana tutabasangiye by the way ariko ndibaza aba ni bya bindi nyene umuntu wese agira abafana biwe hariyo umuntu akunda Kamanda atamubonye muri filime avuga ati jeyo ntayo noraba hariyo n'undi avuga ati je ntabonye Famba canke Jojo muri filime shaka kugira umva umuntu wese agira abafana biwe umwe ndashaka kubona nk'ubunye turashaka gusora komedi cha filime ugasanga umwe aramponde dufata ako nakarozi karashisha nakana kabi je sinabishura ugasanga ubundi umufana wanje rero akaca mwishura mwabwo nturi umurozi urakiroga ngo umuntu ngo akina neza guca ngo kuri Jojo ngo nona kwije umva ugasanga bo yako barishurana yo mvuga ati umuntu wese agira abafana biwe sivyo gaminushi rero tubandanye apana kuvuga bimwe ibindi ukabi je sinavyanze omete wewe wambwiye nawe icyo washaka ko ndongerako mugabo je ahanini ahantu ariko ndavuga urabizi yuko kijya gihe uronka agashimwe nta mu mafilme cyangwa makomedi nta bantu babarusha mugabo mu nyuma aba bahungu bamaze kuja gutembera bene abagasore harabaye changement ko namwe mwace muhagarika gukora cyane mwace manza kuja mu bintu vy'induru komsa musubira murahaguruka uraza aho cyavuye icyumviro cyo gusubira gukora aho cyavuye bo jesazo nkina muri amashiga mateka twahuye insanzo nkina nkinda umukinnyi muri amashinga mateka atiko urumva bo jesazo nkinayo rero hari umupapa umwe dusaze dukinana niwe yanyishije arambwira ati burya we shaka ndakubwira burya niwe genezi huroti fa ho wayikuye nahigeze ubunye hamwe uvuga ngo shaka ucika intege ntukore nkuko wari ukora ahubwo narushirizeho gusa ndakwigereranya nk'umunyeshuri yigishijwe n'umwigisha urumva uwo mwigisha yamufashe ukuntu urumva umva bigisha abanyeshuri benshi bakashiramo bya bintu bavuga kudukarira tuciga kameme twese ndibaza twaraciye ku ntebe y'ishuri hano abigisha hari abadukarira hari n'abandi batakara rero bajya bakarirwa urumva umwigisha yakariye umunyeshuri acambira ati burya umwigisha yakariye umunyeshuri abashaka azovemo ikintu rero we nimba ubona ibi bigushikiye nawe nkabanzi yuko ufise kagatima ko guforma ni wabiheba nzokugiranya na wa munyeshuri yanka kujya gushimira wamwigisha urumva na wamwigisha hari abandi banyeshuri yigishije baje kumushimira ngo afise umutima mwiza urumva rero wowe bandanya acamara gazina gashasha professeur abisi je tuyage avaye kugira kugarikana cyacu tubanze tuyage ivyerekeye filme shasha igira isohoke muri Ihuriro TV duhera kwa nyeneyo unye ko niwe mwene
ijambo ni kwawe ku byerekeye filime shasha icyo nayivuga ko nuko ni filime yitwa Urugo ejo le 25 niyo tubagize press conference yayo kugira tumenyeshe abantu ko ari ikintu ko kiraza ni filime yanditswe na jewe ni filime yahagarikiwe na Ihuriro TV production location byose niyo yahagarikiye na n'uburyo kwanza mbe ndayishimira kuko sinabashimira cyane kuko bisanzwe ndabashimira kuko ni byinshi bamaze kunkorera kuko ndi umwana wabo uza kimwe cyo ni filime abantu bayitege neza kuko ni filime zo zihanura title yayo ni urugo nyine ucumenya ivyo birimwo ni ibintu byo bijyane n'ingo z'abantu aminusi ntabyara ivyo cyo bincanga nawe uri mu rugo nawe uzokwamo ibyuga bitari bintu uri kuraja kenshi bizohanura Jojo n'umugabo wiwe kenshi bizohanura Komando ko nagiraza n'umugore bizohanura ingo nyinshi zitandukanye so nico kimwe bivuga ko abantu bayitege gusa si kuvuga ati zo kwibaza cyane ku ngo so ari manyuro nyinshi zitandukanye ku bavyeyi ku bajene nkatwe ku bantu bagitangura ubuzima ku bantu bagifite ubuzima nizo hano byinshi gusa wibaza ni ingo yose byose bigira mu ngo kugira uyandike vyaguhereye kuko ivyiyumviro wabikuye donc inspiration wayikuye he kugira wandike filme yawe okay inspiration nayikuye ku bavyeyi banje cyane cyane ku bavyeyi banje kuko abavyeyi banje babanye cyane bivanye n'ukuntu babana byatumye tubwe abana babo tuba nabi gushuku 80% y'ubuzima nabayemwo byavanye n'abavyeyi biwanje licevo tu n'ubuzima tubanye n'ababanyi n'ubuzima tubanye n'abantu tubana hafi so byatumye nandika iyo filme kuko nabonye binkoze ku mutima kandi nabonye ntiyo ndiko ndaje aro generation inyuma yanje kene kuza gira ubugeni kuza gira ingo zabo ndabona kandi abantu muri saison nyeka bazonshima udashimiye nje bazosumira umwana wanje ego tuze ko ari filme bon tuzayisanga kuri Ihuriro TV canke kuri channel yawe kuri Ihuriro TV Ihuriro TV ejo nizosohoka ejo le 27 na saison cyane film ihera tuzora no ni saison izobandanya ni saison imwe zo bifise episode 20 tuzoyina nka saison nka zitanu bishobotse safi okay reka twizere tuzoyiraba kandi nze n'abakunzi ba Magic TV yuko abakunda filme mwavyumse ko ari filme irimwo ibintu cancane donc ni vyiza ko umuntu iyo yanditse ikintu namwe musanzwe mubijamo yandika ikintu usanga kiryosha igihe yashizemo umutima wiwe afise icyo ariko arabikura sico kimwe no kuja wiruka uko nyene reka tuje kuri mariage ya Mutama ngaha bimeze gute ntangene kugira umugore wenshi ndamuvuga tugiye kandi azi ko abafana ngaho muri Magic TV bagukunda atagura vuga umugore w'uzina yitwa izina kwanza ngira uko kwanza kamera ya gatanu kurabe neza niyo ndiko ndaja siyo ndiko ndapfa bacanga isukari n'ubuyi yarabizi ntiyabivuze abikuye yavyati komanda ntababishe umuntu arinze ava muri chambre takagenda gupanga de chambre saro douche toilette agatangura kugura intebe ibiki bandugo yawe turetse nivyo mugishikana mubonye karazuminga umukobwa kuri profile ye tubwiye ndo rurarenze telefone twarinze kuyimwana nazi kunye waratekereza nako asara mu biganiro mwabibonye ko yatekereza komanda tubwire sha komanda hano so sindi patiri n'abapatiri b'ikigihe bararekuriye kurongora bivanye n'umutima birekuriye cyane yumva so sindi patiri sindinde ndi umuntu kandi urumva ni yaga wowe uheruka ngaho tubwire ko ukeneye umukobwa ngo w'inzobe bla 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 yaramuronse ibisusu niwe nyene tubwire gatubwire vraiment umukobwa arahari abakobwa ndibobura nawe uri umukobwa me gusa uruzuye mguho mu rugo mu rugo negekanya kubakana nawe arahari amen ni mutwe gukungura turumba komanda nukuri tugeza kibazo cyarakemutse kandi vuba vraiment mugire mu ntere ariko ni mu mwaka uzanzogira mariage ega mwaka uyu mwaka wa 2022 tuko tuterigere rya nyuma gusa mu mwaka uza ndabicamo babyita guhamba ubusuri Magic TV invitation nzobabwira abari bafise umutima kuri jewe muravyumva usaba intererano none komanda muri kwije byose umutima kuri jewe ngo baterigere rya nyuma nyene okunterera nyene azobikura azosaba nimero umusista Ange Minouche yitirano na sister wanje nyene sister witwa Minouche Ange urumva rero
ndamufise ndi mu rukundo abahora bakwiyumvira bari abakobwa bahora bakunda komanda vraiment bye bye mwihangane iyo bakwira ari wenyine Imana yamaye umutima umwe komanda muga byavuga ko ari ukunda abakobwa benshi apana abakobwa bagukunda ndamfashe nyine bavuga ko ukunda abakobwa wewe rega igituma ndabakunda nukuri ndakunda abakobwa ubanyira iki bo batujyana amezi 9 ndi mu nda y'abakobwa umva wo banga nta rugabo si bosi si gisuguru yanyitwara oya abakobwa ni Jojo ni Ange mwubawe vraiment nawe turi muri covid ndabaramutsa ajya ndabona urumva rero nukuri ndakunda abakobwa 100% amezi 9 nicaye mu nda yabo ndongera ndabagora ndabitumako ndabitumako basa umwanda mukuru kandi ikindi naco narabagoye bakanuma isahani kamena nkagenda nafunze isura ariko nkabijya nkamena ariko ubunye udutwaye muri indi side y'abamama kandi tuba tuvugiye abakobwa mama mbya ati ndakunda abakobwa ndabeshe nibyo nukuri je ndabakunda bakobwa ni mu nkunde kwanza reka tukugire urubanza gwiza urubanza jewe nzovyemera mbyiye urubanza nzane ni zane invitation kandi unayereke n'abakunzi ba Magic TV n'abakunzi ba Command nukuri ikora ari hafi ngahanye vuba tureka tube muto na tuve muri uwo mwaka none famba we ntarashika mbega ko muba mwinjira komanda oya famba uye ari gutangura kurongora kuko asuma n'uburebure unico uri kuraraba yarongora uburebure mubaze shafamba harongora basi ivyumviro ivyumviro n'ibirongora harongora umuntu ageze kurongora sivyo none ngifikia ntaho baba racyoko naseka wewe njera wenda ufite imyaka myinshi imyaka sirongo none fa umuseme niko nazeka none imyaka tureke blague mutanze imyaka yiwanje kandi izi sheri wanje nyene sivyo nyoko nayize na mama ni nabawani sheri naramuhenze urumva ari imyaka namuriye kuko nazabavuga ati ngiye kumuze umubebe waramubesha umusheri wawe none erega ntagire ngo ugiye kumuze azovyumva comme surprise imbere ya patiri cyangwa pasteur batozoheba mariage katazo iwe gusati njana tu imyaka uyigumane hari haboro quelque chose uzi gusigira ngi neza nta kibazo uzokoroka kizimbabwe naku Racho kinuvuze reka twugare kiganiro reka ndabashimire cyane oya reka n'indirimbo yakirikuze narakimenya ariko gusa none oya kuba kutabubagira nawe minisitiri rega rimwe namwe ufa kuba umumenyesha makuru kutabubagira anje minisitiri wewe wakimenye wakimenyeshejwe n'iki n'igiki none je narakibanjije numva ikintu giteye mbira inbox mu igishetani nigisheta nubwo ni kiganiro katucuga ntavuga n'ibindi oya ibindi byo oya uraba George ngane anje ndagutera inkuru jewe ndi muto ariko sindi gito ndi entre parenthèse ndibuka umenyuze cyane 2004 tubona badada bambaye imiri twagira mani je maraya ijasutwa ubugira gute cyage cy'abasauza yo ejama nukuri kumbe komanda ni mukuru 2004 yarafite ubwenge yagira gute aragize ga komanda yacagira yo bana ujya mwana wanaka iyo munsi iyo quartier yose barakuririmba urisutwa ubu minisha yamba jewe ndavyibuka unye naraciye muri eglise sibyo muri eglise nararirimba kuko urabona anje umuntu ari kuri altare kuri podium abona byinshi no mpamvu unye kuko twugurutse tubona turabaza no vera niki mwarugurutse urumva bwabujiji bwa 2004 bwari buko baratuvamwo ubonye umubebe yambaye ibintu n'ibintu bisanzwe ucugira nubu uracifu oya ugira ukuraba ugira ariko dutsimbataze ya mico ubu nitugigira uko ubu tugira uko urazominga nyene ukaraba ati no mu bazungu turabibona ubundi no muri eglise urashaka kuba
kuba uri kuraririmba ukabona umuntu yanibagiye akaduza akaguru yambaye imininga urumva imininga igera ngaha yicaye ucubona yahigarukira akaca yibagira rero yicaye ya mico kirundi kazi akaca aduza hariya rero wambaye yerekana agasobanuro sindabizi ariko rero icyo tuzi hasenga umutima ntiyasinga urumva ariko yari ibintu rero bigenda birahindagurika rero ubu sinzi ku bantu yaho ushatse kuja komanda arantwengeje acanyibutse umutsipa arabana yambwiye ati jo urana hamwe pasiteri hageze yuko avuga ati turamukanye baza abakobwa benshi aca abanza kwimanzika akagira akaguru kuntu kubisanga rero ngaha uyo mutsipe nawe hari igihe hagati musanga avuga ati je idemu nayo ko nabuze n'ingenda yivugisha nyene data amahoro y'Imana urashaka kumakana imera cha profitira kubera iki yakubise nk'agacabo yarabikeneye wazimbagije none ubona ndazi kuziguha icyo bisigura nico bisigura urumva rero ibintu rero ibyahora ari amageru byaragerutse abantu rero barahindaguritse kandi ubunye twarateye imbere kameme ibintu byose kandi ubwa mbere wumva yambariye boyebo nawe nyine ntiyigirisha muri yo yambara neza reka ndagutera amasokisi ya blanc ikirato kisa kimeze neza ariko rero umva ntibyari bihari ndagutera inkuru abana bako barakura ubu ntibazikomboreye cyarico kandi umwana ubu unyumubajije amata ava hehe ava ku ikinga nk'umwana wo mu kigobe ntazinka abibona papa bijya n'ibijya azi kubyiga yumva ariko umwajije amata ava hehe ku kinga uranegera uko uranegera apfa ku ikinga rero irifo rero abana tubigishe byose ubonye umwana nk'umubyeyi no mu mutwe asigaye yumvira abana yamaze kuja mu rugo abana batonya abana batonya sigara umusenge cyane ubu n'abana tugatuyage mutama sokuru se uyu akiyono agigira ati komborera tutangure yacavuga umwana ahusha yaba umwana yacatangara kuvuga kwiyumvira nazomwubakira ntiyakura atavuga gukina komborera ushatse kuvuga bya bindi binyegezanya none ivyo bya abasokuru byabereka yuko umwana hageze ko ava kwitandukanya n'abavyeyi ubu bana benshi babikina n'abakobwa nabyo navuze ivyo tere wacanze story turimo naniyo nari reka jewe navugiye mu migani no mpamvu renda kubyira ubunye abana b'iki gihe rero kubaka bizubagora kubera iki ntibakinye komborera haryo ubakina wumva amagame play ubu baraba telenovela ariko telenovela sico kimwe na pratique ugiye kwiruka n'umupira rimwe mwagira pratique kinyegeza ubu ni ibintu babonesha hajya Scott nanje minushi bakabu kubera iki utavye ati Jojo na Scott natanzaga kora burya ka oya jewe vema oya jena nabonye novela komborera nayo nakinye abantu b'Imana ashe ni Scott uragubatse ndagubatse ariko urumva nanje ndi unyatigetse akina komborera unashahidi waruhari ego shayakure mu buyenzi nivyo apara mu buyenzi mu rugombo amatara acitse yatse amatara byari bihari koroboyo warakoje koroboyo idodo ikoroboyo urayi amatara yita kora sakadomeka none ubu kiri umwana n'ubwanwa bw'agasugu aya oya wewe warakoresheje koroboyo ego nare awara yumva mukageto narigeze gusara waduresa ukifata mbura umutama kumbe gihe waribana mukageto uzi ngo warigeze gusara wewe none komanda 2004 nimba yaba mukageto koma ofisi imyaka ingahe 2004 yarabona idemu ni mureke wa mukobwa ntamuhebe mugira komanda bwa bundi rero nakora amaventa wose makarano wari umuze sikaranta gusa imyaka yo wanje ni mayeri irayobeye reka tugare ikiganiro kabosi ndamuzanye komanda bosi nguwe ayambwa kabosi mwe wo muri ntuze bosi ni Amis
reka ndabashimire cyane mwakoze cyane yego reka tubashimire natwe ko mwatwiyumvire mukadutumira nta mutatuhaye n'amazi abandi mbona ibiganiro ngaho mwiteretse ariko munakamaguzi twe tuhabaje bari basi okay ahe bake muri twe imajewe gihere wari kiganiro gihere turamanuka hariya nabonye menga ari akantu ka fresh tutafuwa fresh nawe mbona n'utuntu twa magic ngaha ayo bari ko araterura apana magic nukabona none mwa utuntu imana munakabonero aje muri benshi mukavuga tukisupa bazi Kirundi bati dukehanira abankana murumva minusha ingene y'Imana murumva twakuzira tugacha duha wewe gusa umaye jewe acha asangiza wayuyu natwe abatu corona yaraje yo baba tunajifukiza kwa corona ndaigwaye nawe yachayigwa si tunajifukiza kwa maombi kama musari mushuduko sana ndabeshe shuduko birebe avire munafanyaga vile shakomanda niyo mwisi ya mubyo mugora kuko ari n'ibimuga by'abisilamu bisenga kandi n'isuna ikaza ukuguru cyane ngaho ajya kubita umutwe hasi ndabeshe ibyo bayita isuna bayita isuna sisida shisida yasi n'umwisilamu sigida wowe warabaye umwisilamu witwa Amisi Chesi nigeze mbu umwisilamu ariko ndabikunda wowe ko umbeshe kuri umwisilamu ngo mu ngafi none ijya kanzu hari kanzu amazi iminsi yambara kabatire ijya kanzu komanda abashaka kwirira umuce tuvugishanye ukwe komanda mu bakatolika ni twende ndambwiye tugende kuri bomberje ni twende none nareke kubesha muri gerizo twenze muri gerizo umusanzwe hasenga umutima okay cyane narigeze kuba umuyanke muri vyose renda yahugeze ukuri naronse agakobwa kakisiramu kazi turajaba mu kibenga ico gihe tugikunda yamba ati wallahi babangu akisikia tunapendana uko mkafri na umbona zaka kushushia nawe sasa gende cyaye ona sasa yo mambo achusha nishijaka beru hey my come gift kado ari anya shantu kari kuracha mukundi iyo kanzo nikidodo ntubona ngomba ngaha ashika yambara romba antu karacha mukundi hageze yatima yari kanzu zitatu nje mpora mboni ije rero ariyo nambara rero ku misi mikuru y'irayidi kubera famba abino mu buyenzi camvaria famba nibaze ko dukorana assalamu alaikum naje muri misi ndi yaranja nkazana kubita umutwe ku itapi kugira hirabura kandi haraza kweli ntibigoye ewana ikaza fresh ndafise apana bwabukara wari barokeza kuko harya nkari nikarenga nta naho koja problem cyangwa arabwa bundi bumeze nk'inyuti bumwe bafatisha muri karawari awana ngaca ndondera ku rusumu n'agapafyumu k'abisilamu bari ngaca nakisiga rero n'udupapa canke ewa namba cange namwe umwanya muri bajaje canke taxi ewana nakagatabuhora ugenda yego n'inkoni ngajuzu kadogo ni kuba ukunda umuceri cyane cyangwa abakobwa bimeze gutya komanda rero mu gukundira nayo nubona ko aguma yisabira iby'umuzimana gukundinda kubi umuvugishwa hazi anye ureta ama energy ngaho neshije nubu wari kuba ufise arutu gabundo urabonera duhejeje ntugume widogera tujya tuntu nukuri ku Imana duhejeje ikiganiro igitume naturekrama natubonye mu kiganiro kukiwa ndetse anatungangalia tuduhito komanda hamwe wagaruka umuzaniye invitation atatuguhaye uzacu yimwima hewe kukiwa mwe tugatangura ikiganiro atatubona imbere yawe magic tv nocambira iposa ziwanyu mukabona oya komanda ikindi nacega uri kigabo nimba Scott amubwiye ati urana kenshi akunda gukoresha ikiganiro abademu cyabwa ati hereza ibyo bibebi nayo guri gisuguru iyo bagure Scott ni atari yajya ni Scott azimana ahubwo birahindutse niwe areka kire yinyegeze inyuma ya kamera kare Scott no mugure oya Scott giyo Scott n'umujamarama kwe kandi no mu gusorora kwiwe nukuri bafazi simvuga umuntu andi Scott aratekereje
nk'ubu leta burimo inda ni ukuri Scott ahagaze ni diredi ziyo ziba zihagaze yani zo tubona gusa Scott abonye demo nabyo muri konferanse icyo nico ucubona ko igidiredi hari oya shaziga guca nkakomeye kwa bademu agatangura kuyinyiganza na ya masha agatangura kuyazuba akaregeza rero kamenga ucumenga yo mama we kandi mugandi weshe nako hamye tubeshe cyumvukije ugatandukana ico Imana yifataniye ukurateranya Scott na Minushi ninga bigi muri black dabazi kizokwica bigi kigira gute ujya we agize araje kumfata nunamuje urakandi rumi cumuca gusa bigi nawe rero yabonye baby kuko ni n'abagenzi wera kuva kera isantire ni pantaro ni bapana voilà reka babe komanta urumva mwe muwe mwakira komantire uko nyine yes sibyo turazakira bro nta bintu byonshimisha nk'ubu ugira ikiganiro ikaronka DK ikaronka 5000 comments urumva babiri ibintu bimeze fresh none habuze iki none bajya abantu barabye bazana amajimere bafise Barayafise. kera ntabyo bari bazi kugira ariko ubunye barabizi urumva twaragerageje kubisigura ubunye abantu barabitahuye Yego. sibyo ntushobora gukomanta Gmail yawe ituguruye ibyo birazwi Yego. ntushobora kugira like Gmail yawe ituguruye ibyo birazwi ntushobora kugira subscribe Gmail yawe ituguruye Yes. urumva ibyo birazwi aho ugasanga umuntu yarabye uruganiro hari uruganiro mwatereye ko rwa Sadbi yari ko ndahira abarigeze menga mu mawimiri urumva yarigeze mawimiri like menga zari 700 urumva dislike zari mu ma 30 kombe urumva comment rero comment menga zari zagerageje zari mu madesa kombe ariko uca wimvira rero none bajya abantu wimire nta majimeri bafise urumva nta n'abantu igihumbi bayifise basi hari abantu basi tudafase basi n'igihumbi kuri wimire nta bantu demiri bafise amajimeri barabye ikiganiro urumva rero ifo ko abantu tugerageza kuba update urumva ndaravye ikiganiro ego hari abadakunda nyine gukomanta nabi nubwo komanta ukagira gusa ka emoji gusa ko gutwenga biba bikwiye tu urumva wow merci beaucoup mwakoze cyane namwebwe turabakunda murabizi hama akama wabateye kuri iyo film nizere yuko mwakumvise kandi azari film irimo ibintu byiza numvirize ibyo komanda avuga nibyo yashizemo comedy mugabo murumva ko ari film irimo ingufu nyinshi mwumvirije n'ibintu yatubwiye kandi ababwira ko ndabakunda cyane merci beaucoup